hadi mwisho kabisa. We singa fayiro izo nkoko uzibwire zihora singa fayiro mbuka Minisio amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba BM4 News mu nkundire ndabaramutse ndabahe n'ikaze muri kino gigano cacu cuno munsi turacari igenekerezo rya 19 ukwezi kwa gatanu no mwaka turi mu 2026 ndibaza abenshi mwabonye izino video zibiri natanguye ndabashirira mwabonye hamwe ariko barerekana bimwe mu bikoresho by'abasirikare byari byamaze gutagaguza ndababwire neza yuko ku munsi w'ejo bivugwa yuko hari abasirikare bagira ku gihumbi binyesha amazigo cy'u Rwanda bishwe n'amadrone ku butaka bw'igihugu ca Kongo ibituraje tubibabwire ndetse tubice igende tubabwire ingene ama operation yashoboye kugenda ariko mubone neza yuko inyesha amazigo z'u Rwanda ziko ziratikira kandi zipfa ku bwinshi zino video mwabonye nini video bariko baragaragura ibikoresho bya gisirikare iyindi nayo mwabonye abazarendo bariko baravuga ati tumeshafika miti mingi kabisa biboneka neza yuko wazarendo inyuma yo gukora makayisite menshi no gutsinda intambara zikomeye yamaze gushika muri miti mingi kugira ngo ishobore kuhashinga ibirindo ndibaza mwabonye yuko ari kiri estara ku bice byo hejuru kugira ngo bikunde baronke wa position bya bikoho binini ariko muri kino kiganiro ikaze ndagusabikira kino kiganiro kuva ku ntango kugera kumera kubera ko n'ikiganiro uvuga yuko gikubiyemo cyangwa kirimo ibintu byinshi tugiye kubereka ivyo novuga yuko ari nko kubahishurira ku bantu musanzwe mudukurikirana umunsi ku munsi muri kino kiganiro mu ntangamarara mu nkunde ndababwira ivyo tugiye kuyaga muri kino kiganiro tuza kuranga mu minembwe aho RDF kuno munsi w'indekezo rya 19 bavyukiye mu cunamo kubera imigwano yabaye ku munsi w'ejo ndababwire neza yuko icunamo hariya mu minembwe cyatanguye kandi ubutagishira inyuma anye mu bintu bitaza kuvuga ibijanye n'itegurwa canke organisation ya manifestation igira ibe vuba cyane inyuma y'impfunyishizi ziko ziribonekeza mu bana bajanywe mu gisirikare muri twigwaneho ndetse na M23 twaza kuba amafoto n'ama video kuba twandikira turayibaha munatwite tubahe link muri commentaire ya groupe iracyari nini uzura kugira ngo tubahemwo amakuru tuba twarutse imirongo y'urugamba hari amafoto y'abana b'abanyamurenge baraye basize ubuzima hariya mu misozi miremire ya Tetware ya Fizi sivyo gusa turaza kuyakubijanye n'ivyo ku kibuga cy'indege canke muri Kavumu hari amakuru menshi ariko arahavugwa kandi hariko haravugwa ibitendo bidasanzwe bikomeza kuhakoreka ariko nagenda babwire neza yuko mu gatondo kuno munsi Prito M23 RDF yagavye ibitero bikomakomeye kandi vy'inguvu ahari ibirindiro vya wazarendo na FARDC aha muri Kavumu twaje tubabwira ingene vyagenze eske bahatakarije bimeze gute vyarangiye gute ibi byose biri muri zino nkuru canka no makuru twamaze kuba tubategurira muri rusanga ariko ku rundi ruhande nganyene muri Side Kivu biraboneka kandi biranagaragara neza yuko twigwaneho yase kumanika ibigwanisho inyuma yuko isike mu gace gato gusa yeganije mwabene akaba ariko ihungiramo byagaragaye neza ko base kumanika ibigwanisho ku bushake nk'uko FARDC yibasavye mu misi heze aho yatanze ikete ani bakuru dufise nuko aha muri Minembwe hibonekeje abagambanyi canke abagomba kugambanira coalition FARDC ndavuga n'abasikare nyine ba FARDC bafashwe bagomba kugambanira FARDC mu gihe ngo bagomba guha inzira M23 iyiganisha muri Kisangani kandi bamaze gushika Kisangani murumva yuko ibintu byose zoba byamaze gucika amazi ibi byose twaje tubabwire muri kino kiganiro kandi tababwira kujanye n'umuvugizi wa AFC M23 Laurent Kanyukaho ariko arakugwa amatoza yuko yoba afise ubwene gihugu bw'ubwongereza maze ahanwe kubera ko yagizo genocide kirakogwa mu gihugu ca Kongo ibi turaje tubabwire tubiramvure muri kino kiganiro cacu cuno musa ariko nagenda babwire neza yuko ugeze ino saha dufise amakaske menshi dufise ndibaza murabibona aha murabibona
pardon, umuco aba ari mwinshi bigoye cyane. Ma group yacu WhatsApp muze kuza ndabereke ibintu novuga yuko bidasanzwe. Ibi byose mubona ibi byose ni ibikoresho vya gisirikare by'inyeshamba z'u Rwanda zaraye zipfiriye hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Ico bakorera sikindi abazarendo barahita babambura zino mpuzu bambaye akaba arizo bazisindira. Rero ejo muhuye n'umu wazarendo yiyambariye bino bikaske aba yambuye inyeshamba z'u Rwanda ibi ngibi hama mukamubona yamaze gutamwo zino teni mwamubona ngaha uca wibaza neza yuko ari umusikari wa M23 kumbe n'umuwazarendo yamaze kuba byenabiye. Rero zino nkutaje tubabwira ukungene inyeshamba z'u Rwanda ziriko zirakubitwa ziriko ziramererwa nabi hariya mu misozi miremire ya territoire ya Fizi. Ariko imbere ko tunja amakuru yacu nyezina ariko tubanze tubashikirize amakuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu cyacu cyiza cyo Burundi. General Major Evariste Ndayishimiye rimwe zoba tubashikiriza amakuru yo mu Burundi abagezweho aho umukuru w'igihugu cyacu cyiza cyo Burundi General Major Evariste Ndayishimiye yateye umukono ku ngingo igena Nancy Ninette Mutoni kuba umuvugizi w'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Umufasoni Nancy Ninette Mutoni asubiriye umufasoni Rosine Guirene Gatoni muri ayo mabanga. Ku rundi ruhande porte parole ajwe yasubirijwe na Corneli Friberi Biyereke yaciye mu kiruhuko cy'izabukuru yagizwe icegera cy'umukuru w'ivyo biro. Akaba Sebastien Ntahongendera nawe yagizwe umuhanuzi muri ivyo biro. Igenwa ryabo ribaye kuri uyu wa 19 Rusama uno mwaka turimo. Ubu Sebastien porte parole ajwe akaba yasubiriwe n'uyu mukukuruke mu gisirikare Colonel Friberi Biyereke akaba ariwe yamaze kuba asubirira 5 kwa 5 uno Sebastien nkuko mwari mubizi. Zino nkuru niyo makuru bashikiriza ngaha mu gihugu cyiza cyo Burundi, ariko mu nkundire twinjire neza na neza 5 kwa 5 mu mirongo y'urugamba no mu mutekano w'akarere muri usanga. Ariko nagenda babwire neza yuko bivanye n'ibikorwa zozo turacisha ku n'urubuga rwanyu vyishane twagerageje kwagura umuryango runobwa tugiye kuruhindura izina tugwite ko D Empire kubera ko hazoza haraca ku ibindi bintu byinshi bitari bijanye na diplomasi bitajanye n'amakuru y'umutekano. Hariho ayandi bindi bisata tugomba tukuzanamo, ari nayo mpamvu twahisemo kugira ikintu kinini cyitwa ko D Empire. Ndazi ko mutazoturondera mu tubure muzokwame muri hafi mubonye notification ya ko D Empire muzomenye yuko ari BF News ibazaniye amakuru, kandi ndazi yuko muzobishima atakibazo na kimwe. Twababwiye ko tuzotubazanire projet yo guhera y'ubuzima barundi babaye mu guhera mu mwaka wa 1972 yo projet izoba ari projet nini cyane yagutse, ndetse muzogerageza tuzogereza gukura amateka mu mpapuro tuyashire mu mareresi. Ibindazi yuko abakeneye kubashigikira murashobora kutwandikira mukadutera inkunga kugira ngo tuzozane umugambi uteguye neza atakibazo na kimwe. Rero mu nkundire twinjire 5 kwa 5 mu bijanye n'imigwano imaze imisi kirabera ngako butaka bwa Kongo. Turaza kwibanda cyane hano muri Sud Kivu. Ku munsi weje urenganye narababwiye ibijanye n'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda bariko barafira hariya ku mirongo y'urugamba, ndetse tubabwira n'abavyeyi bo mu Rwanda n'ibice bari barimwo bariko bararira kubera ko abana babo bariko barafira cyane ku mirongo y'urugamba. Reka rero ndabibwiriye neza yuko ibintu vyamaze gukomera aha muri Minembwe. Muri Minembwe ku munsi weje murazi vyahabereye, biravugwa neza yuko abasikari barenga 1000 b'inyeshamba z'u Rwanda boba baraye bafiriye ngaha muri Minembwe, ndetse nibi vyambagwa byabo cyangwa ibikoresho byabo byose kaba byaramaze gutoragurwa bija mu minwe ya FARDC na Wazalendo. Ibi ndayibabwiye mu vyakiruko niyo makuru ayize wari karava ku mirongo y'urugamba. Abasikare bagani hafi batayo yose, ibatayo sinzi abasikare babari cyangwa ibatayo zibiri barashobora kurara bishwe kubijanye n'imigwano yabereye mu mpande zose. Harabaye novuge ko habaye impinduka ku mirongo y'urugamba, hagiye kuboneka impfu nyinshi ziruta izo twahora tubona muri no misi irenganye. Rero mu Minembwe kabisa RDF M23 MDP twigwaneho na Red Tabara bavyukiye mu cunamo kubera ko imigwano yabaye ku munsi wejo yahitanye abasikari batari bake bo muri iyi coalition. Ndazi neza yuko muca mu bitahura abakeneye amafoto n'aba video basize ubuzima ku mirongo y'urugamba
dufise make cyane ariko nimwe twandikira tubaza ko yabasangiza cyangwa muze kwinjira muri groupe yacu WhatsApp murahawe ikaze kugira ngo tubasangize mubone ukungene ibintu biba bimeze n'ingene biba biri kubiragenda. Mwabonye akareresi natanguye ndabashiramo muri kino kiganiro ndetse nanaberetse amafoto y'ivyambagwa bigizwe n'amakaske, bigizwe n'inkoho, bigizwe n'imyambaro ya gisirikare, aho banditse bavuga bati igisirikare cy'u Rwanda RDF n'abafasha babo M23 Red Tabara MDP twigwaneko bamaze gutakaza igikombo gikomeye cyane ngaha ku mirongo y'urugamba. Bivugwa yuko abasirikare barenga igihumbi bishwe, abandi barafatwa bugwate kuva aho ibitero bikomeye bitanguriye. RDF M23 yahanganye no kugwanya gukomeye na cyane cyane FARDC bashyigikiwe n'ingabo z'u Burundi FDNB hamwe na Wazalendo. Biravugwa neza yuko uruhara rudasanzwe rwa kino gisirikare cy'u Burundi, gisirikare cya Kongo, gisirikare cya Wazalendo ruko ruribonekeza cyane ku mirongo y'urugamba, aho biboneka neza ko bamaze kuba determine ndetse bariko baragerageza gushika ku ntsinzi umwanya ku mwanya. Mushobora kumva ziresha z'u Rwanda zikuye mu bice zisanzwe zirimo kubera ko kwanka zino mpfu ziriko ziraba umunsi ku munsi. Hari benshi batubaza ati mbega ko tuzi mbega yuko tubona muguma mutubwira ati M23 yakubiswe bimeze ko ariko narababwiye neza yuko inyeshamba z'u Rwanda gupfa ko muri Kongo zizopfa kandi ntizizoshira vuba. Turababwiye yuko ari kombinezo y'inguvu zigiye zitandukanye, izavuye muri Kenya, izavuye Uganda, mu Rwanda, Sudani, Abafaransa, Abongereza n'abandi bose taramenya. Twibukanyereza yuko bifashishije n'abarundi bakoze manifestation 2015 ubu nabone ko arasiga ubuzima ngaha mu migwano. Twibukane neza yuko hariho abanyamurenge bashizwe mu migwano. Rero biragoye cyane kugira ngo aba bantu bose bapfe bahere. M23 ni benshi nk'aba Vietnam. Sinzi abantu mu myaka yeze mwagiye muraba amasinema bavuga yuko Vietnam ikirahangana na Amerika yararasa ku buryo aba Vietnam mubona batigira bahera. Ibi mwarabibona. Rero novuga yuko M23 ubu utwegeranye n'aba Vietnam bo muri ziya filime twahora turaba kera, kubera ko nabone biko biraboneka yuko badahera. Rero kubijanye nuko imigwano yoshobora kurangira bivanye n'amakayisite FARDC kiragira n'ubu biracagoranye cyane. Ati bigoranye gute? Biragoye cyane ko imigwano izohera Kisekedi ataragira ikintu na kimwe akoze ku mirongo y'urugamba. Bizogorana cyane. Kisekedi atararasa u Rwanda biragoye cyane kugira ngo u Rwanda guyonkore aha muri Kongo. Murabizi yuko Kongo ariyo tunzwe igihugu cy'u Rwanda. Rero kubabwira ko bashobora kuvamo ovyo ni ibintu bidashoboka na bukebuke. Niyo mpamvu twama tubabwira ati mwebwe mukomeze mudukurikirane kugira ngo muze muramenya byinshi biriko biraba ku mirongo y'urugamba. Rero ivyambago bitari bike mu minembwe byaratoraguwe, amakaske, inkoho zikomakomeye, ama antibare, ibi byose nimuzotangareje nimuhura n'umuzarendo yamaze kubikwikiramwo akubwira ati jewe ndi generale ndi autoproclame naho azoba tamusikene n'umwe afise, kubera ko azoba ari bien habillé bizogutera amatsiko kuko biraboneka neza ko bamaze kuronka ibikoresho bikwiye cyane. Ndaza kubibasangiza kandi ibikoresho novuga yuko biteye ubwoba kandi biboneka neza yuko baje biteguriye imirongo y'urugamba. Rero mu minembwe ikindi cyo kiravugwa nibijanye n'imyiyerekano ishobora kuba umwanya n'umwanya. Mu minembwe hashobora kuba imyiyerekano yateguwe ni M23 kubera ko umuriro bamaze iminsi ariko barajya umwanya n'umwanya nimwabona bariko bari mu mabarabara. Ndibaza mwarabonye bari muri Bruxelles, mwarabonye mu Abanyarwanda, Abarundi bari mu myigaragambyo hariya. N'ubu rero murashobora kubona abanyamurenge bagarutse muri manifestation bavuga yuko ingabo z'u Burundi na FARDC bariko barabakorera itsembatsemba, ariko siko kuri kuzoba kuri ku mirongo y'urugamba. Zoba ari icitwazo kugira ngo bashobore kwerekana neza yuko bariko barahohoterwa, oroke ibibazo barimo barabifisemo uruhara baravyikururiye. Kandi urabizi neza yuko nubwo utabushaka kuja muri ino mihari nyeshamba gukora manifestation ugenda ku nguvu kugira ngo ushobore gukiza igufa jawe. Ndibaza mbwa mwarabonye abanyamurenge bamwe baraciye ubwenge benshi, mwarabonye abanyamurenge mu bibogobogo barashoboye kuvuga ati twe twibaniye neza ingabo z'u Burundi na FARDC. Abo bandi banyamurenge sinzi ivyo bintu babikura. Rero biraboneka neza yuko bamaze kwicamo imice igera kuri 2. Rero baragomba gukora manifestation ngaha mu minembwe no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zomba kubyinjiramo cyane kuko ofete muwamubizi kandi nivyo vy'iwabo muwamubizi. Ariko reka ndabibwirire
twiyagire ku bijanye n'amakuru yo muri Kavumu. Kavumu ku munsi w'ejo narababwiye inkuru zaho ariko sinazinjiye mu mizi, ndababwire ukuri ku bijanye n'imigwano ariko iraba muri Kavumu. Ndababwira abashoboye kugaba ibitero n'abashoboye kudefanda ibitero byo ku munsi w'ejo. Nagenda babwire neza yuko muri Kavumu nobo icuka atari ciza, icuka si ciza muri Kavumu, ariko vyagiye kugaragara neza yuko muri Kavumu bamaze kwigaramo kabiri. Kavumu yaraciwemo kabiri, inyeshamba z'u Rwanda zifise igice, wazalendo na FARDC n'ingabo z'undi nabo bafise ikindi gice, nkuko biva ku mirongo y'urugambo bayiciye mu bice bibiri. Ubu wazalendo irakontorora ubuce butari buke, ariko mu gitondo cyo kuri uno munsi habaye ibitero bikomeye ngaha muri Kavumu, aho inyeshamba z'u Rwanda zagavye ibitero bikomeye, ibitero simusiga ku birindiro vya wazalendo ngaha muri Kavumu. Wazalendo yigwanye ko iradefanda ariko biza gusa nuko wazalendo imaze kunanirwa, imaze kwekana yuko yananiwe, nuko yaciye itumiza ko hafa rikitaraganya, maze basubiza inyuma zino nyeshamba z'u Rwanda atavyishi birahononikarira, nta vyinshi bari byahononikarire, ariko murumva yuko wazalendo yashoboye guhagarara neza cyane, imaze kuronka comfort, maze irakora defensive, inyeshamba z'u Rwanda birangira zisubiye inyuma. Ariko zino nyeshamba z'u Rwanda zari zigavye ibitero zigamije kumara inguvu ndetse no kubuza wazalendo kwa advancinga neza ku mirongo y'urugamba, nubwo bitabakundiye canke bitabahiriye. Ayo niyo makuru bavuga yuko muri Kavumu ku munsi w'ejo twababwiye uko bimeze neza muri rusange. Nababwiye neza yuko muri kino kiganiro nza kubabwira ibijanye n'akagambane kagombye kwibonekeza muri Minembwe, aho hafashwa askari ba FARDC bagombye guhinzira M23 hariya muri Fizi kugira ngo bikunde baze binjire muri Kisangani. Twababwira neza yuko hariho n'abasikare batari bagi b'igihugu cy'u Rwanda barenga 100 bafashwe bari Buniya bari kwarerekeza Kisangani. Nta wamenye igituma M23 kiragomba kwinjira muri Kisangani umwanya ku mwanya, nta womenye igituma. Biboneka neza yuko bafitiye apeti canke ihamu yo kwinjira muri Kisangani. Ibi byose tuzoze turababwira, ariko bano basikare ba FARDC bashoboye guca bavumbugwa atakira ononikara, kugira ngo ibintu bikomeze bigenda neza nkuko twama tubabwira neza yuko iyo hageze ugambana agasigwa mu ntoki ibintu bitamworohera na bukebuke. Rero ubu nta wamenye yuko bari kubazwa n'ibindi vyinshi. Rero ako kagambane kaburijwemo kabisa, kuko nubwo muri FARDC hari abagambanyi si bose, abakabiliste baracariyo, ariko bose si bisobanura yuko ari bihemu cyane ari abakabiliste. Muri kino kiganiro kandi reka munkunda bibwirira inkuru y'umuvugizi wa M23 Laurence Kanyuka, ariko arakogwa amatoza yuko yoba afise ubwene gihugu bwa Kongo ndetse n'ubwene gihugu bw'igihugu cy'Ubwongereza. Ubwongereza bwatangaza bavuga neza yuko mu gihe vyo yokurikiranwaho yuko bafise ubwene gihugu yofatirwa ibihano kubera ko aragirizwa itsembatsemba ngaha muri Kongo, aho amakuru avuga yuko Ubwongereza na Interpol biriko birakurikirana Laurence Kanyuka, umuvugizi wa ASM 23, kuko afise ubwene gihugu bw'Ubwongereza n'u Rwanda. Nihenze nayimvuze ngo bwa Kongo, ubwene gihugu bw'Ubwongereza n'u Rwanda. Bivuga ko ari mu bagize mu bigize abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu buseruko bwa RDC. Amategeko y'Ubwongereza avuga yuko umuntu wese afise uruhara muri genocide yo muri RDC ashobora gufatwa aho abari hose ku isi agashikirizwa ubutungane. Aya niyo makuru babwira neza yuko avuga kuri Laurence Kanyuka afise ubwene gihugu bw'u Rwanda n'Ubwongereza, ntabwo ne gihugu bwa Kongo mu vyumve. Nari nakasuye nkitangwa kubivuga, ariko ukuri ndibaza mwamaze kukumva. Muri kino kiganiro kandi nababwiye yuko hariho amafoto mfise y'abahitanywe n'imigwano hariya mu Minembwe, kubijanye n'amasaso n'amabombe FARDC ariko irabasukamo ku munsi w'ejo. Twamaze kwa turonka amasanamu, twandikire tuyabahe cyangwa muje mu group ya WhatsApp tuyabahe atakibazo na kimwe tuzofatanya gakwiye, mutwangane kuba tutari bwa mazimisi tuyabaha, ariko turaza kuyabaha atakibazo na kimwe. M23 RDF twigwaneho, biraboneka neza yuko bagararije kumanika, bagararije kabisa kumanika mugabo bariko barahona kabisa nk'imene ku macuniro, bariko barabagwa bikomeye nubwo base kumanika. Yes, ndibaza ibyo maze kubabwira sibike, kandi ndibaza neza yuko mwamaze kwa mutahura ibigiye
bitandukanye, ariko nagenda babwire neza yuko biriko biravugwa yuko inyeshamba z'u Rwanda zoba zakororewe indege kuri no munsi hariya mu Minembwe, ndetse amakuru dufise inyeshamba zitanditswe bivanye n'ingene umutekano utameze neza bakaba bahungiye ku kibuga c'indege cyo ngaha mu Minembwe. Nta wamenya neza yuko zino nyeshamba zigomba guhunga zinyuze kuri kibuga c'indege inyuma yo kubona neza yuko ivyo bariko barakora mu buseruko bwose mu buseruko bwa Kongo bitabahiriye na bukebuke. Rero nobabwira neza yuko ino nkuru zakomeza kuba ibatohoreza tumenye eske bavuye mu birindiro bahunze bimeze gute, ariko mumenye neza yuko ibi byose biko birategwa n'igitigiri cy'abasikare baburiye ku mirongo y'urugamba ku munsi w'ejo. Harapfiriye abasikare benshi b'igihugu cy'u Rwanda, ntawe reka kugira ubwoba, ariko turazagenza kugira ane kumenya ukuri kwavyo kugira ngo dushobore kubaha amakuru yose en detail. Je ntoko Dide Black, iyi ni BF4 News, tugiye tuyihindura izina yitwe Kodi Empire. Tubasabe kuzokwama mubonye notification ya Kodi Empire muzomenye yuko ari amakuru y'imirongo y'urugamba kugira ngo ntimuzo buri aho mudutorera. Twamaze kwababwira cyane kwa cyane. Rero ndabibwire ati abumvise ko tujya duhindure izina rya YouTube muze muri commentaire mutubwire ati twamaze kubimenya 5 kuri 5 hama tubandanye tubaha amakuru y'ingeri ibintu biko biragenda. Je ntoko Dide Black, bye bye. Woba wifuza kuja korera hanze y'igihugu na cyane cyane Dubai, hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabiri katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mutwakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje, harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre Ville, Boulevard de l'Icona, numéro 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mutwakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu.